je ndikora nandi cameraman ndumu editor ndumu journaliste buri kintu cyose nije ndondera ibiganiro buri kintu cyose nije ndondera amafaranga yo gukota kamera kugira ndo igikoresho cyo gukora yani kila kitu yagaze kuganga ku muntu umwe ariko ndabihereza Imana vyose kubera kubera ikintu wabishatse cyane sinozana umukozi atagafaranga mfise deja sindaronka kamera wozana umukameraman kugira gufashe gukamera atamahera ufite wewe uronse kamera no munsi ukayikota ucorondera uwuhemba yo ku munsi ubwo niwozana umukozi uhemba yo ku kwezi kandi atagikoresha ufise deja mugabo uko biri kose ndiko ndakora fresh nshimire n'abantu bankurikirana kuri Star TV 257 ndababwire ko ndabakunda cyane gose sizokwigera ndabata n'umunsi n'umwe muzama muri mu mitima yanje ana happy to ajet yeah. Ne uri gukora iki uvuze uko utozana umukozi kubera ko atagafaranga uraronka kuri yo TV yawe none ukukora iki nk'uyiserukira ukukora iki nka nyine yo kugira ngo ushobore kuronka agafaranga hama nawe uzana umukozi hanyuma akazi kagabanuke okay premier man uvuga ko ndiko ndakoresha ingufu cyane nsaba ubufasha hatandukanye ariko mbere ya byose ndamanza ngasenga ngavuga ati Mana wewe mugihe itaraboneka kamera ni bimwe nakubwira ati Imana igwahageze bisigura yuko umunsi wanje wo kurongera kamera utaragera ariko ndashima Imana kubona ingufu nkaguma nkora ibikorwa kira ku munsi deja ukwezi n'indwi zibiri nkagira ibiganiro bishika 180 ata kamera mfise numva ko ndusha n'ufise kamera bisigura yuko izo ngufu Imana yampaye yashatse kunyereka yuko byose bishoboka na kamera nayifise ko nshobora kubikora ndiko ndakora narasavye Imana ndindiriye Imana igisubizo cayo uko biri kose Imana izoca muri babantu bankurikirana cyangwa abantu bakurikirana mwebwe namwe bwo mufise kamera zibiri ni mumpimwe nkora ibiganiro na bitatu kubera iki ni maganye nde kuvuga ngo abantu bango bazana amahera mufise kamera zibiri runiniya nkabiya byo muri RTNB n'iyindi ni muyime nanje nkore n'ibiganiro bine shireko batubwiye ko rusaba ubufasha atandukanye Cameraman arashikana ubutumwa ku mubosi hanyuma watubwiye yuko uri kurasaba ubufasha atandukanye ahantu uri kurasaba ubufasha namanje guca ku Mana ati Mana ubufasha ndabusavye we ari kuzoca muri bajya abantu nige usanga Grand Frère afise akanota gacama amagara no munsi ati ndagutereye Hello abakunzi ba Yakin TV nkuko bisanzwe ni wa mufiye wanyu mwe mukunda cyane umwe mwamukurikirana ibiganiro amabashikiriza misi yose hanyuma imbere ya kamera ntaribagira ndikome na novela inyuma ya kamera mukome na Yakin umuproducer abikora neza cyane nkuko bisanzwe ndabakorera ibiganiro biryoshye cyane uno munsi nabategura ikiganiro gitesa cyane nawo mustar wanyu mukunda mwese wa mustar mwese mukunda gukurikirana ibikorwa byiwe umwe akora neza cyane nawe wundi reka tumusabe atwidondore ndabaramuje cyane yes ava meze neza meze bon urakomeye nawe yeah of course meze neza okay of course my name is Mr. Homestar Boy kuva kuri Star TV 257 nicyo kinyamakuru nsanzwe nkorera ko nk'umusi wa Star TV 257 na cyane nimwibagire gukanda subscribe ndetse no kuri Yakin TV je pense ko ibintu bimeze fresh mugo bien natwe tumeze fresh enda kumengusa n'umuntu megarashonje oya nafunguye kamera yavugisha ukuri aho nkavuga ko ushonje aho uvuze ko ushonje umuntu akora dukikana rero azi ko ashobora guca akora $50 nagira wibagije kuko woce yakura wewe jewe mugihe utavuze rero ko ushonje nayo uronka ariko mugihe uza kubivuga ko ushonje ari kubikora ahubwo mbaza uranyotewe ukunda kunyoterwa cyane kutagufungura yego bo je ndasonza kutakunyoterwa ya nacu turatandukanye okay nta kibazo urinywera usanga inda yuzuye amazi gusa reka nawe turifungura dusange ari ibyo kurya gusa nyene ibintu bigende fresh okay umutumire wacu Star Boy CEO wa Star TV 257 ariko no bwo nihenze gato ko ndi CEO wa Star TV 257 CEO ni Imana yo mwijuru hama nanje nkacamba umuntu abiserukira hano ku isi CEO ni Imana yo mwijuru jewe ndi mu superviseur ndi umuntu nyene sandaraba karero kono kameze okay mugani wonyene ukaraba havuye Imana ni wewe ariko CEO ni Imana hama hano ku isi je ndi nk'umu superviseur je ni kuraba nyene ukuntu akazi kariko karagenda tu Almani kacheza gira ibintu bikagenda fresh none ko Imana ariyo ari CEO ko iki yahisemwo wewe ko basikoba userukira Star TV Imana iguha icyo isabye Imana niwe isaba gufungura ikijumba
iza kuguha ikijumba. Imana niwe yisaba 5,000 kandi Imana itanga hageze. Nimba nayi usanga n'igihe usanga nayi depuis ugasanga araheze nk'imyaka 10 ndayisaba Imana nti genda shika mbese yo ikintu kanaka kuri inose ariko uwo ari uri umuserukizi wacu. Rero novuga yuko igihe cyageze Imana yavuze ati reka nawe ubikore kandi nawe kuri kurakora kano kazi sikuvuga yuko ngivyo washaza usanga bishatse kuva kera ariko bigiye kububonye. Ariko ari akantu uvuze kambabaje burya abantu benshi bakunda gutanga akarero ku kijumbu. Ikijumbu ni indya ya mbere star urabizi wewe? Uvuze ati ikijumba Imana isavye ikijumba iguha ikijumba, uyisavye umuceri iguha umuceri, igusavye inyama iguha inyama. Navuze ko ari bibi gusaba ikijumba, ahubwo navuze ikintu ciza. Nimba aramata ikijumba ni ikintu kimeze fresh ya. None umaze igihe kingana gute uri umuntu nyene ucuvyumva nawe Star TV ni wowe nyene iraba, ni wowe nyene Imana yahaye uhirabe, umaze igihe kingana gute? So je pense que n'ukwezi nka 2 semaines, kwezi na 2 semaines cyangwa kwezi na 3 semaines kuko nagunda kwiza 2 mois. No uvuga ko ari ukwezi kumwe na n'indwi nkeye nka zibiri. Zibaye nyinshi zitatu nangu ivyo bikorwa vyanje nyene muri rusange. Ibikorwa byawe urikorana cyane? Je ndikorana ndi cameraman, ndumu editor, ndumu journaliste, buri kintu cyose nije ndondera ibiganiro, buri kintu cyose nije ndondera amafaranga yo gukota kamera kugira ndo igikoresho cyo gukora, yani kila kitu yagaze kuganga ku muntu umwe ariko ndabihereza Imana vyose. Kubera iki none? Kubera ikintu wabishatse cyane? Sinozana umukozi atagafaranga mfise deja sindaronka kamera, wozana mu cameraman kugira gufashe ku kamera atama ufite. Wewe uronse kamera no munsi ukayikota ucurondera uwuhemba yo ku munsi. Ubwo ni wozana umukozi uhemba yo ku kwezi kandi atagikoresha ufise. Deja mugabo uko biri kose ndiko ndakora fresh, nshimire n'abantu bankurikirana kuri Star TV 257. Ndababwire ko ndabakunda cyane gose, sizokwigera ndabata n'umunsi n'umwe. Muzama muri mu mitima yanje ana happy to agent. Yeah. Ne uri gukora iki? Uvuze uko utozana umukozi kubera ko atagafaranga uraronka kuri yo TV yawe. None ukukora iki nk'uyiserukira? Ukukora iki nka nyine yo kugira ngo ushobore kuronka agafaranga hama nawe uzana umukozi hanyuma akazi kagabanuke? Okay, premier man uvuga ko ndiko ndakoresha inguvu cyane, nsaba ubufasha atandukanye ariko mbere ya byose ndamanza ngasenga ngavuga ati Imana wewe mugihe itaraboneka kamera ni bimwe nakubwira ati Imana igwahageze. Bisigura yuko umunsi wanje wo kuronka kamera utaragera ariko ndashima Imana kubona ima inguvu nkaguma nkora ibikorwa kira ku munsi. Deja ukwezi n'indwi zibiri nkagira ibiganiro bishika 180 ata kamera mfise. Numva ko ndusha n'ufise kamera. Bisigura yuko izo nguvu Imana yampaye yashatse kunyereka yuko byose bishoboka na kamera ntayifise ko nshobora kubikora. Ndiko ndakora narasavye Imana, ndindiriye Imana igisubizo cayo. Uko biri kose Imana izoca muri babantu bankurikirana cyangwa abantu bakurikirana mwebwe namwe bwo mufise kamera zibiri ni mumpimwe nkora ibiganiro na bitatu. Kubera iki nimaganye nde kuvuga ngo abantu bango bazana amahera mufise kamera zibiri runiniya nkabiyaje muri RTNB n'iyindi ni muyime nanje nkore n'ibiganiro bineshireko. Watubwiye ko rusaba ubufasha atandukanye. Cameraman arashikana ubutumwa ku mubosi. Hanyuma watubwiye yuko uri kurasaba ubufasha atandukanye. Ahantu uri kurasaba ubufasha namanje guca ku Mana ati Mana ubufasha ndabusavye we ari kuzoca muri bajya abantu. Nige usanga Grand Frère bafise akanota gacamamagara no munsi ati ndagutereye kuko nanje ndiko ndaterereza uburyo mfise si bwinshi ariko ndiko ndatereza mpaka nshitse ku mahera yo kugura iyo kamera kuko ayo mfise ni make ariko ayo mfise yose kubera nkuma ndondera kota kamera ama déplacement sanga ndiko ndayakoresha. Mugabo musi narose kamera n'ukuri sinzobataha sinzobazana mfise inkuru nyinshi mfise amakuru menshi mfise creation nyinshi z'ibiganiro sishobora kuzikora nararonka kamera yiwanje n'ikiganiro home ndakizana rimwe kubera ata kamera yiwanje mfise ariko maze kuboneka tore joro ndabemerera ikiganiro home ko muzokibona kandi kimeze neza cyane. Yeah. Ariko hari ikintu gitangaje hari abantu baba bafise amakamera bafise ibikoresho nye bikwiye ariko ugasanga ibintu byabo ntibikurikirana. Umugabo wewe na kamera ufise umunsi wawe ntuburagera igihari ikintu cyose ni focus uri kurakora ukabona bitagenda neza bandanye ukora kuko hari umunsi wawe uzosanga biteye imbere kurusha wa wundi yabitangwa ata kamera afise ukuntu biteye imbere ugasanga uramurushije. Icyo no vuga cyo ndabateye intege abantu bariko bakora muga batabona umwimbo hatari
ariko hajya umwimbo barawubona kuko bariko bariga tele bariko barabona ukuntu bimeze kila kitu sikuvuga yuko ata mwimbo bariko bararonka kuko yabaguma yicaye muhira ariho byinshi atomenya uko biri kose ni gushiramo ingufu focus n'akazi kawe ama ibintu bikagenda fresh. Gusa vraiment agenda byorarenze nikiye kintu wowe ukoresha vraiment kugira bashobe gukurikirana kujya kose bashobe gushiraho akantu nkaheze nk'amasaha nkanga 2 3 nkabona none bigeze ngaha. Ikintu cyose ni Imana nivyo nakubwiye ndashira Imana imbere nkashira amasengesho imbere niyo mvutse mvuga ati Mana ikirenge ca mbere kibi cawe ica kabiri kibi canje bisigura yuko Imana ni indongora mu kazi kuba ndiko ndabikora neza nkabikora fresh abantu bagashima bo ndabikesha Imana tu ndabisaba Imana bikaca bica muri ba bantu hama nanje ibintu bikaca bigenda neza cyane. Yeah, of course bya vrai ushira Imana imbere ko numvise ko hari akantu nyene oba ukoresha kugira ngo ushobore gukurikiranwa nibyo uvuga ngo ndaroga narumvise ko uburozi bwica kandi uburozi buva kwa Satani najya amasengesho je narumvise ko hari akantu Satani gufasha ukavuga ati Yesu oya none reka ndakubwiye je narumvise ko hari akantu wowe ukoresha nyene kugira ushobore ibyo ni byabansi biterambere abo bihozi shira Imana imbere niba shira Imana imbere byose uzobibona bazi bakubesha mu Burundi umuntu ateye imbere bacavuga ngo akoresha uburozi mu Burundi urazinda gutera inkuru burya mu burozi twe ntituratera imbere hari aba Freemason mu bindi bihugu mu Burundi n'aba Freemason bahari n'abarozi kandi abarozi ba desi kandi wiyumviye kuroga nkavuga Yesu ucusha uzogenda hano hariko hari umurozi ariko araroga ucuvuga Yesu ivyo afise byose bizomenagurika bisigura yuko niba shira Imana imbere byose bizogenda neza sivyo papa ushize Imana imbere si fresh Imana imbere byose birashoboka. Okay wasi ukeneye umuduga ukavuga ati nkeneye umuduga ariko umunsi wawe wageze n'ubose ukusanga ngaho mugabo umunsi wawe utaragera uzoyiruka n'ibirenge vyume. Nagaye kajambo basi wabwira aba bajene bubu unye wowe uko wavuze ati uragerageza uburyo bwose ugakora ukaruha ebana ugahwera kugira uronke ico wifuza cyose ugira akazi kagende neza ivyumviro ndiko ndamonta ibiganiro macha nongera nkavyuka saa 9 kuraba yuko ikiganiro na postinze kiko kiragenda sivyo bisigura yuko je nkora 24/24 none aho Imana birika kunyishura gute rega Imana iraraba ni kuvundi ko ndashiramo ikavuga ati muhungu wanje ugakora usenga haje urazi ko Imana usanga ari itangura gushira ku ivyuzi none kubera iki Imana ikibihezagirwa asanga nitanguye gushira ku ivyuzi ikavuga ati musore wanje Star Boy ukoze umuti reka manze ndaguha ivyuzi ugasanga ivyuzi ugasanga ni bimeze fresh kuko Imana idahezagiye igikoko na umuntu akira bajya gusanga ikigoko ugasanga uragishize ko n'indwi yose atavyuzi nimwe iriko bisigura yuko ivyuzi ya mbere uburyo je nibaza ko ari Imana kubera ko ukuntu ndiko ndashigikirwa ariho ngitangura nibaza ko Imana ni bimwe navuga ati ikirenge cyawe imbere Mana yanje iki wanje inyuma Imana irandongora rero no kuri YouTube Imana imanzika kwita ku ivyuzi kandongora dushira Imana imbere byose biragenda fresh focus n'akazi kawe akazi kariko kose ugakunde gashobora kukugaburira Tenzogira mariage kubera aka kazi mutama wanje ndamutagatishe kubera aka kazi ariko nshigikiwe namwe sikwiyemera nshigikiwe namwe nico gituma abavuga ati umugabo adakomeye mbega avuga ati umugabo adakomeye yushigikiwe irancanze uvuga ivyuzi urazi yushigikiwe yo nanje reko rabandaba cangira inguvu nyinshi zo gukora ibintu vyinshi avec création kugira babandanye kunshigikira none bashigikira nkazana ibintu vy'uburobe baca bigira gusa Imana ibahezagire ndababwira ko ndabakunda nukuri sinzopfa ndabibagiye je numva namubwira mwese ndabakunda je n'umwasi ndamukunda je wotuma unyanka mugabo gakunda ibikorwa vyanje baragukunda nawe je unyanka ukunda ibikorwa vyanje uzobumfashije Jene shaka ugira akajambo ubwira abajene biki gihe baheza amashuri ugasanga ni bashaka gukora ngo bashaka ubuzi bwo muri biho ibiki bashaka gukora mbo ubuzi bwose urakrea kuko je ndakubwiye ko ndi umu engineer nzi ibintu byo kubakisha gucapa ama plan mugabo ukacumbona muri kano kazi wotangara bisigura yuko ikintu cyose urakrea sikuvuga ngo bashaka kwicara mu biro novuganye n'icyubahiro yaravuze ati il faut créer ducrée ubuzi naho ufatira ibuye ugakrea utuntu dushobora kubera ahantu sasi bose biyumvira gukrea buryo baje batimvira gukrea ari n'abadashaka kuruha nkuko wowe uruha ari kuri genda gutera inkuru ndaruha nkaruha nundi afite uruhe ino imitsi yene ini ndayicunzira baba massage nakibaza ungirira ndawugira ka massage kiganiro nyene ivyo biraba uko biri kose ndushe mbwa nkabona yuko ari abantu bariko banshikira naho babiri izina ry'Imana ndumva ndabiryohererewe kandi ndabubaha cyane a 100%
ya ndazi ko banyubaha utanyubaha nawe n'ukuri n'uburenganzira bwiwiwe kandi sino bimuhora tu gusa je ndamwubaha kandi ndamukunda sana ya Starboy yibona hehe mu myaka iri imbere nk'ibiri naho nibona kubera n'inyuma y'umunota sinzi aho nzobandi kubera sindi imana basi wopanga gukora iki muri iyo myaka mboni kandi ndakubwiye yuko n'inyuma y'umunota ntazi aho nzobandi umva nusha nta vision nimwe ufise vision turayigira ariko ibintu byose ni kubugombe bw'Imana kandi vision yifise urayipangira n'igihe gacukora kugira amanungu umuryango wanje hamangire nanje abantu nteje imbere bivuye kuri jewe ariko nabari amaraso ndabahemba kanoti ndabafata neza ya Okay, Starboy watubwiye uko wari umu engineer urumva kuri umu engineer wize ivyo engineer uvuga yuko sindaronka diplome kuri ndafise AD muri mu gisata bita hydraulique harimo alimentation en eau potable assainissement shikura evacuation des eaux usées hama kuri university narize mu wa mbere je ni civile no mu wa kabiri mais akano turazi yarige kaca kabura kuko kuri university bari akanoti kenshi amvuga ati reka nje gupambana n'ubu buzima manzi ndondera akanoti ya mugabo ninaronka akanoti nko ndiko ndakarondera nzorabo mwaka usigaye kuno no gusa by the way ndazi kubakisha inzu ndazi gukora ama plan ninge nahora ndonka ibiraka ntarakora kano kazi nene uko wize ibyo onye ni basi ide yavuye he yo gukora by'ubu journalist bo ide aho yavuye nuvuga yuko je depuis 7e année nari umupromoter kuri page Facebook bari banzi Starboy promoter nibaza ko bamubona nari sango ndi umupromoter ama nza gutangura ko kazi mfashijwe na Brian Smith video kira sanga akora ama video meza cyane ambwira ati nari sango ndi muri team Simba Gang nari umupromoter muri team Simba Gang baroriro twaguma turi kumwe kenshi baroriane Brian Smith hama bigenze ko nyaramamagara peti yangu ndabona akazi ko promoter agakora ico gihe mbwa nari sango ndi mu footballere akina football cyane je nari nkomeye meme no kwishura umuntu yize muri ETP ko de travaux publics yandike muri commentaire match naratangura mu match zibiri wasanga mfise ibitsindo bitanu muri interscolaire kandi twarashika mu makare do finale mu demi finale uravyumva bigenze ko wonye rero bavuga ati ingo ukore ndatangura gukora ku Kirezi Web TV ico gihe nari amemitano muri Waka Light muga sinigeze njya kuri kamera muri Waka naragiritize cyane Randira za kuva muri Randira promoter za kuva muri Waka Light nani cyamva muri Waka Light nja muri Isaac TV amaze kuja muri Isaac TV nahone ubu naravuyeyo ubu meze fresh muri Star TV 257 uko bimeze ya dana mushimira Brian Smith kuko niwe yatumye no muganda utangura kuri kamera pana kuri rezo social nari umuntu nyene manyangist amanyanga ya none ko wavuze ko wikorana ntushaka nk'umuntu dufate nk'umuntu akeneye ko mwokorana nk'umuntu dufata akeneye ko nyene nk'uko wavuze ko ukeneye guterera akavuga ati kanda guterera iki niki ariko ce dukorana ngira ico igikorwa nkoze muri by the way ikintu cyo gusangira n'umuntu ni ikintu kigoye iyo watanguje ibintu wawe je nifuza umuntu asimponsoriza responsor mfashe uvuga ati ndashaka kutera imbere ubwo ni natera imbere sinzosubira kumusaba ati mfasha kuko nanjye nzobangize aho nigejeje kandi ari nigihe uzosanga ari umuntu muri famille yiwanyu no fasha ko bavuga ati fasha warafashije ya je nshaka les sponsor abasponsa kugira baze kumfasha kugira ndonka uga kamera nimba ufite 100 terera muri ajya yandi bavuga insoro igwiri igiye abambwiye ko twofashanya tukagabura ibiki n'ibiki benshi ariko nabonye byari byiza vraiment kandi narabikunze ariko ni bya bintu bizana amatati uko mu Burundi bahenshi kasanga abantu bagoma bashwana bakavana nicyo gituma nshaka ama sponsor tu abantu baza kumfasha niyo mpamvu dashaka umuntu umwe mwokorana mbo ubunye ko nararonka kamera sishobora kuzana mu cameraman nabikubwiye ariko ibonetse zomuzana none ubu cameraman ubukora gute waravyigiyeho se trepye ndaterekanya nta kintu biga ikintu cyose uracigisha bijya kiga mu ishuri bibaza ngo ucubimenya utari kuraba vya applica mu bantu kamera mfise trepye na kamera nakose kamera iri kumwe na trepye nereka hajya nkashira ko kamera nkaca ndakuregera ko wewe ngenda gukoresha ikiganiro acha nicarira nga gashokora naye maje simba ndiko ndayironka fresh reka ndabashimire rero ku mwanya wanyu mwaduhaye okay nawe ndagushimire wewe washimye kuza kumeza ko mwasi novuga ko twatakarije umwanya abantu barako baradukurikirana na cyane cyane kugira tubone ko batatakaje umwanya
baze kuza kubashigikira kuri channel yanyu ya YouTube ya Kin TV. Hama nanje nimba naho noronka umwe naho noronka 5 10 muze kunshigikira kuri Star TV 257. Ndababwira ko ndabakunda cyane, ndababwira yuko mbafitiye bishasha, mbafitiye future imeze neza ku biganiro vyiza avec ama creation ameze neza cyane gose ni Mr Home, Mr Recorder. Mbega nawe unazizi narimeze gute? Ndarishaka muri commentaire. Zoca ndagita niwari nyitara muri commentaire. Ndashaka amazina menshi muzo bamunyise bivanye n'ibikorwa nkora. Nimba ndabikora nabi uzonyite kibamba naco bitwaye. Sivyo? Ngira zo kwita uko ashaka uko abibona. Abakunzi ba Kin TV ndabibutse gukora subscribe, share, like na comment ni mubyibagire. Hama ciao ciao bisous.